Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze nshuti namwe banywanyi b'iradiyo RPA amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 2025 ruheshi umwaka wa 2022 yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Munango zano makuru turababwira icishira hamwe AC Genocide igisata ca Canada rivuga ku bijanye n'ibikorwa vy'umugwi CVR wiyemeje gukora mu gihe kuri uyu wa gatanu abari bagize inzego zirongoye ikigega cyo gufashanya no gutegekanya kazoza k'abakozi bo ku bitaro kwa Khaled bafuswe ku rutonde rw'abanyamuryango hatisunzwe amategeko. Abakozi bo kuri ivyo bitaro basaba ko ubushikiranganje bakukira bwova mu gacerere bukabafasha gukemura ivyo bibazo bimaze imisi vyibonekeza kuri ivyo bitaro. Munama yagiranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Rumonge, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agabisha kubogoza abo bose bagirizwa akaboko karekare muri iyo ntara. Idonido ni murano makuru twabateguriye n'ikiganiro ku isoko mwama mukurikirana imisi yose ya gatandatu. Mu mpera zano makuru nk'uko bisanzwe tuza kuyaga kubijanye n'ubushakashatsi hamwe n'ingurane ihabwa abanyeshuri muri kaminuza. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwa ikaze. Ndabaramukije nongera ndabahani ikaze mu nkundire duhera amakuru mu gisata ca politique. Ishira hamwe AC Genocide ririyamiriza ibikorwa vy'umugwi CVR ubandanya kwerekana ko ibikorwa vyawo vyisunga ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ukirengagiza ubundi bwoko bw'abatutsi hamwe n'ubundi bwicanyi bwabaye mu gihugu. Bivugwa n'ubuserukira AC Genocide gisata ca Canada inyuma yaho uburongoye umugwi CVR avugiye ko bagiye kubandanya amatohoza ku bwicanyi bwo muri uyo mwaka batitaye ku gihe bizomara. Emmanuel Nkurunziza asaba abarundi n'amakungu kugaba kuko CVR ngo ifise intumbero yo kubuza amatohoza yakorwa n'abahinga mpuzamakungu ku mabi yabaye mu Burundi. Ivyo navyo ngo naco bifasha igihugu. Dukurikire Emmanuel Nkurunziza. Ishyirahamwe ryacu AC Genocide Canada twabonye yuko CVR yasubiye gutera iyindi ntambwe mu bikorwa byayo bibi byo gupfobya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Twabonye yuko mu kwigira abejo ngo berekane ko bariko batohoza ku bihe byose by'amakuba Uburundi bwabonye, ivyo byose bikerekana yuko bafise uko bashimikira kuri bamwe bo mu bwoko bw'abahutu babandi CVR na CNDD-FDD yayihaye ico bikorwa bikundwa kazako, ariko hageze gutohoza ibusangana aho tuzi yuko imirwi yiyitirira mirerekano ariyo yabyaye aba bakozi bavyo bagiye kumara abatutsi busangana. Hoho bavuga ngo tuzotoza n'ivy'ibusangana, ntibavuge yuko ari abishwe bahigwa bagombye guhonywa ari abatutsi. Iyo rero byerekana yuko ari umwana n'ikinono nta gishasha. Abazi CVR na CNDD-FDD yayihaye uko bakora barabimenyereye, ariko twebwe igikorwa cacu ntaje nico gutuma urutoki kwerekana aho batuzuriza bose. Nico gituma twebwe mu ruhande rwacu ico tubona gikenewe ni kuvunira kagohe abarundi. CVR yo irumva ntibakivayo co kimwe n'uwo mugambo wa CNDD-FDD uhawe n'ubwicanyi wayihaye ako kazi. Ni kuvuga yuko abarundi bene wacu badashigikiye ivyo bikorwa byo gufovya kahise ku Burundi batohendwa n'ibi byitwa ngo ni ibikorwa byo kuhirira ibyakozwe, kuko iyo CVR iba yagomba gukora neza yari gufata ngo 72 maze yigira inyuma igenda 62 biribonekeza neza yuko amenga no kujaganya mugabo n'amayeri bita ko bariko batunganya ivy'imyaka yose, ariko ari kugira baze kuhirira caka inyuma bamara kushikiriza cyo kwemeza ngo 73 niho nyabwoko byagombye kumara abahutu mama wanje, kandi bizwi yuko umugwi ubu wakoze ihonyabwoko ryo kugomba kumara abatutsi 72
ariko severe yahawe na CNDD-FDD atakindi cyashikanye ku butegetsi atari bwo by'abatutsi ikaba yahawe ico gikorwa cuko iza kuzimanganya ikintu cose cyo kwerekana igihonya bwo kuri hama abatutsi. Ica kabiri dushikiriza abarundi ariko na cyane cyane amakungu no kuvuga ishame mpuzamakungu ONU nuko kubera byibonekeza yuko severe ihaye igomba gutohoza ivyito ko byari byumvikanye ko bizokugwa no mu mpuzamakungu kubera uko ntanguye kwerekana yuko igomba gukora bijya byari byumvikanye ko bizokugwa no mu mpuzamakungu ni yindi ntambwe iteye yo kugomba kuzimanganya icoza gikorwa n'abatohoje mu mahanga kuko twarabivuze reka dusubire tubivuge ibyabaye mu Burundi turavye abatwara bahawe niho nyabwo cyo mu abatuzi ntishobora gutohozwa no mugwi bagennye kiretse ari umuntu agomba yuko bakorera bamwe bakibagiza ubwo bw'abatutsi bari bagombye guhonya nico gituma rero nejo ubone kujya twabivuze none umunsi turabisubiyemo ivyo bakora bibyega bena CNDD-FDD yabatumye ntivyega abarundi biribonekeza yuko bakorera bamwe twebwe rero turabiteye ivyatsi nibaca ayo mahera yabo ukwabo ariko ntibahenda abarundi bari kubatohoza ukuri. Yari Emmanuel Nkurunziza aramutswa igisata ca AC Genocide muri Canada. Mu ntara ya Cibitoki naho hari umugambi wo kuburagiza urugendo rw'umukuru w'umugambwe CNL muri komine Rugombo kuri uyu w'Imana. Mu mategeko bahawe abatware mu nzego zo hasi n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku mitumba muri komine Rugombo basabwe gucunga umunyagihugu wese yo kwihenda agiye kwakira agatongwasa muri ugo rugendo bucagira muri iyo komine. Iyi nkuru twateguriwe na Elvis niyo mwungere. Acanikira abakuru imitumba bari mu ntwaro bose abwira ko bobuza abanyagihugu babo bose kujyana. Iryo jwi muhejeje kumva ni jumwe mu batware bo hasi muri komine Rugombo aho avuga amategeko bahawe yo gucungana n'uwo wese yohirahira agaja gutegera umukuru w'umugambwe CNL mu gihe agatogwasa kuri uyu w'Imana bucaja muri komine Rugombo intara ya Cibitoki guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 uwo mugambwe wemerewe gukora muri CNDD-FDD hoho amakuru ava mu ndongozi zo hasi avuga ko bariko bakora ibishoboka mu kuburagiza urwo rugendo. Intumbero yabo ikaba ari kugaragaza ko agatogwasa atabanywanyagira nayo uzoje kumutegera akaba azokubita inkoni nyinshi nk'uko umwe mu bahawe ayo mategeko avyigana. ngo batubwiye uti mwebwe nimugende murarika abenegihugu bose abanyabanga ntihagire n'umwe azoja gushengera Rwasa nawe bari kwibarabara ntazahagare kuko ngo aha muhagaze kwibarabara baba bafise amasanterite baca babona yuko afise abanywanyi benshi bagaca bituma yuko ibintu bica bitarara. None rero ntimuze muje uwo muzobona yagiyeyo basha ni giti azomuha igiti ndakurahiye. Iruhande y'ivyo hakaba hateguwe urukino rw'umupira w'amaguru utari rutegekanijwe ku kibuga nyene umugambwe CNL uzokorerako ibiheza bikazazanira abanyagihugu mu gihe bo bavuga ko umugambwe CNL wari wasabye uruhushya imbere y'igihe ukemererwa. Nabone ubu kuveja ku mugoroba CNDD-FDD bacanikira abakuru imitumba bari mu ntwaro bose abwira ko bobuza abanyagihugu babo bose kugira ntazogire n'umwe aza kumutegera. Hacategurwa urukino rw'umupira rw'ikibiriraho rutegekanijwe kugira ngo rube ku kibuga c'umupira mu Rugombo nyene kugira ngo bamurabuze ntagire ico akorera. Bazira abanyagihugu bacabagira n'icahe umugambwe wemewe n'amategeko arawemereye gukora ku mugaragaro abimenyesha baramwemerera. Ikibazo rero uwo ariko bavuga ko bamuburabuza kugira ngo yakorera igiwe ryeze ntirizobe. Isoko ryacu muri komine Rugombo rimenyesha ko abajeje intwaro mu nzego zo hasi ubwabo babona ko ivyo batumwa gukora bitemewe n'amategeko ariko kugira bakiza igufa bakemera kubikora uko. Erupeya twarondeye musanteri wa komine Rugombo kugira agire icashikirije kuri ivyo ariko ntitwashoboye kumuronka. Elvis niyo mwungere batumirira mate tubandanyirize mu gisata c'intwaro n'ubutunzi. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Mu kiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa Mungu itariki 26 kwezi kwa gatandatu kubigira isaha 12 z'umugoroba ku masaha yo mu Burundi, abatumire bazobarire wonse ngenda kumana Alphonse Rugambarara, Luc Rukingama, abo bose bakaba barajejwe amabanga akomeye mu Burundi bongera bagira uruhara mu masezerano nabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania.
bazotuganirira ku bihe by'ibiganiro byari byafashije abarundi gutorera inyishu amatati yari mu gihugu abarundi basubira kubana mu mahoro. hariho mu kiganiro ijambo ni rwawe tugiye kuza turabashikiriza muzogikurikirana ikibiriraho kuri Zoom mukiye ku mbuga ngurukana bumenyi za RPA. Murahawe ikaze. Nkuko narimeje kubabwira mu ntango zano makuru, Varisito Ndayishimiye aramutswe Burundi yaraye akariye abagirijwe ukunyuruza bimwe mu bidandazwa mu ntara ya Rumonge. Ni mu rugendo yari yakoze muri iyo ntara kuri uyu wa gatanu. Abanyagihugu barashima ko hari abadomwe ku rutoke bakanahanwa, ariko bagasaba umukuru w'igihugu kubikora kubakoze amakosa bose badasiba kuvugwa mu gihugu. Eloge Divaremesha Mwidonido. Vuguti ego chayo ni kinyoma cyase kinyoma. Amakantite bavuga ni yatariyo. Ikitoro muga cyarafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Ari cyafatiwe wawe. Naho yoba iritimwe. Ego. Iyo wari ufite umutima wari gucinyariza ikete cyo gutanga imihoho. Warindiriye ko za mu Rumonge kugira umbwire ko dossier nyakubahwa amatari yahise. Biraheze wewe biraheze. Agaruka ku byerekeye ibidandazwa bimaze iminsi bikena nk'igitoro, Varisito Ndayishimiye ntihanganiye umwe mu bahanuzi babura amatari Gilbert Rugavye yagirije gucuruza igitoro ca magendu. Mu mwanya yahari ibibazo by'abanyagihugu kuri stade yo mu Rumonge, umukuru w'igihugu yanagarutse no kwisukari yafashwe yanyurujwe muri iyo ntara. Abazi ivyo dossier buramatari nitunga consolateur. Isukari imifuko 65 yafashwe. Byagenze gute? Twaragurishije isukari yabo dufatanije n'igipolisi, amafaranga yaragiye mu kigega ca leta. Iyo niyo ngingo twabafatiye. Ntumwabwiye na Sosomo buti ntuzosubire guha isukari abana ba. None buramatari ntavyazi yuko umuntu yonoye kubijanye n'isukari uca tumufuta adasubira kuba mu badaraza b'isukari. Bamwe mu banyagihugu bo mu Rumonge bavuganye na RPA barashima ivyaraye bibereye kuri stade yo mu Rumonge, aho mbere ahanavuzwe ko n'abandi bagiye gufatwa. Ari nako abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu guhana uwo wese yagiriza ubunyonyezi atankunzi. Ahubwo tugomba ko nabo bahaye igikorwa cyo kugira iperereza tohoza n'abasigaye bose bafatwe. Twe dusaba yuko imvugo yongerana n'ingiro n'abandi azara bagira kujya apana bijyo byo kwigwa kurangira mu matohoza ngo bari mu matohoza, kuko akenshi iyo bagiye mu matohoza bica bipfira hariya nyene ntidusubire kumenya ivyo yavuyemo. Nibace badoma ku rutoke kuko turazi byinshi byagiye mu matohoza bitigeze bitanga umuco. Tubibutse ko mwene ubwo bunyonyezi ku bidandazwa bikunze gukena nk'igitoro, isukari be n'isima bwagirizwa bamwe mu bajeje intwaro, bunavugwa kandi no mu ntara za Mwaro na Kirundo. Mu gisata c'ubutunzi naho igihengeri kizobandanya kwibonekeza mu mafaranga leta y'u Burundi yatekanije gukoresha mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023, naho iyo leta yongereje amafaranga izotororokanya kugera ku miliyaridi zirenga amajana 635 z'amarundi tufatiye ku mwaka uheze. Ivyo bigaragarira mu nteguro y'itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha yemejwe kuri uyu wa kabiri n'inama nshingamateka. Ayo mafaranga leta yongeye ko agizwe ahanini n'amatagisi hamwe n'amakori ku bidandazwa n'ibindi bikorwa vya nkenegwa. Onezime dushimagize atugire ku muriri. Imiliyaridi hafi amajana 200 z'amafaranga y'amarundi nizo leta Ndayishimiye itekanya kuzohomba mu mwaka w'amafaranga w'2022 ushiri w'2023. Nk'uko integuro y'itegeko rishinga amafaranga izokoresha muri ico kiringo ivyerekana, iyo leta yashize amafaranga izotoza hatarimo ingabire ku miliyaridi hafi 2,200 z'amarundi, mu gihe ayo yerekana ibizokoresha bizotwara imiliyaridi hafi 2,400. Iyo nteguro y'itegeko ivuga kandi ko amafaranga leta izohomba muri ico kiringo kigiye kuza azorenga imiliyaridi 45 z'amarundi ko yahomvye mu mwaka w'amafaranga urangiye. Ivyo biriko mu gihe amafaranga leta itekanya kuzotororokanya muri kino kiringo gishasha hatarimo ingabire angana imiliyaridi 1,800, mu gihe mu mwaka w'amafaranga uheze yari imiliyaridi 1,200. Ivyo bigasigura ko yongeye ku miliyaridi 635 nk'uko integuro y'itegeko ivyerekana. Mu buryo buramvuye kurusha, amafaranga leta izotoza muri no mwaka hatagiyemo ingabire agizwe hanini n'amakori hamwe n'amatagisi ku bidandazwa n'amaserivisi atangirwa mu gihugu. Ayo nayo nk'uko tubandanye tubisoma muri iyo nteguro y'itegeko akaba yavuye ku miliyaridi zirenga amajana 713 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'2021 ushira 2022 ashirwa ku miliyaridi zirenga 1000 mu nteguro nshasha, no kuvuga ko hiyongeye ko imiliyaridi zirenga amajana 3.
kubw'iyo nteguro y'itegeko nyene ayo mafaranga leta izotororokanya muri kino kiringo kigiye kuza dukuyemo y'ingabire azoba agizwe kandi n'amakori ku nyungu abanyagihugu bakora mu mitahe yabo. Ayo nayo yashizwe ku miliyari zirenga 338 z'amarundi mu gihe yari kuzirenga 256 mu mwaka w'amafaranga uheze. Imiliyari 111 z'amarundi akaba ariyo yiyongereyeko. Ahandi leta izokura amafaranga izokoresha nk'uko iyo nteguro y'itegeko ivyerekana ni mu makori ku bidandazwa vyinjira mu gihugu canke bishorwa mu mahanga. Ayo nayo yari asanzwe ari ku miliyari zirenga 111 z'amarundi mu mwaka uheze, muri kino gihe akaba agiye ku miliyari zirenga 160, no kuvuga hafi imiliyari 50 z'amarundi yiyongeyeko. Mu ncamake rero ayo makori n'amatagisi aza kwiyongera akaba azoshirwa ku mazi agurishwa n'amahinguriro abanje kuyatekera ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi n'ibiva mu mahanga, igitoro, isukari, mu bijanye no gutuma tumanaka amakuru hakoreshejwe telefone, ibitambara vy'impuzu biva mu mahanga, imodokari canke izindi ngendeshwa ziva hanze y'igihugu, hamwe n'amaserivisi ya leta atari make. Onezime dushimagize mu gisata c'intwaro naho nkuko nayababwiye mu ngingo nkuru abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled bahurikiye mu kigega cyo gufashanya no gutegekanya kazoza k'abakozi basaba bashimitse ubushikiranganji bakukira kuva mu gacerere burimwo kugira butorera umuti ingorane ijanye n'itunganywa ry'ico kigega. Mu gihe kuri uyu wa gatanu inzego zahora zirongoye ico kigega zafuswe ku rutonde rw'abanywanyi, bamwe mu bakozi bavuga ko abafashe iyo ngingo atabubasha bari bafise. Iyi nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Twebwe twumva ingene ibintu n'igihe bimaze biratera isoni, bikanatangaje n'akamona umushikiranganji aguma mu gacerere kandi ariwe yategerezwa kubikurikirana, ariwe yategerezwa kuvuga ijambo rya nyuma. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi ntiyategerezwa kubandanya ari mu gacerere ku bijanye n'icyuka kimaze iminsi kirangwa mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled. Uko niko abakozi bidoga bavuga. Kuri uyu wa gatanu harabaye inama ya bose mu nyubakwa z'uburiro bw'abakozi. Inama yari irongowe na Leonidas Ndayisenga aherutse gutorwa ngo arongore ikigega cyo gufashanya no gutegekaniriza kazoza abakozi. Imbere y'ivyuma bifata amasanamu y'imbonesha kure y'igihugu, Leonidas Ndayisenga yatangaje ko abagize komite yahahora bafuswe burundu mu banywanyi b'ikigega kandi ko baca batakaza n'uturusho dutangwa n'ikigega. Iyo komite ikaba yari yarafuswe kwigenekereza rya 5 Rusama uyu mwaka n'umuyobozi mukuru w'ibitaro vyitiriwe umwami Khaled, muganga Stanislas Hara, kandi ariko gushika ubu akaba atabisikanya riraba ku mugaragaro. Abagize komite yahahora irongowe na Alice Nduwimana bakaba bagirijwe amakosa mwamwe nk'uko byashikirijwe na Leonidas Ndayisenga muri iyo nama yo kuri uyu wa gatanu. Baratunganije inama mu kwindwi ku mwaka uheze. Ico gihe baratubwiye amafaranga twari dusigaranye, batubwira ko dufise amafaranga ashika 1,550,000. Bigatangaza ukuntu tuba dufise ayo mafaranga kandi mu 2014 twaronse amafaranga y'ideni duhabona banki, bari batubwiye ko dusanzwe dufise yarenga muri yarite. Ico gihe rero urumva ko twasanze twakoze tutunguka kandi abakozi bataronkejwe insiguro zikwiye. Abanywanyi rero birukanywe baca batakaza n'uturusho twose kigega gitanga, kandi ko ikimangu c'ikigega n'ibindi bimenyetso vyaco bifuswe. Ubu uzobikoresha azofatwa nk'umusuma. Ku rundi ruhande rwa komite yahahora banegura iyo nyifato, bakavuga mbere ko n'amatora y'inzego nshasha atubahirije amategeko. Biratugora gutahura ukuntu umuyobozi abandanya intege abantu batemewe n'amategeko y'ikigega. Umuyobozi gituma tuvuga ko ariwe byose ariko arabigabanganya, byumvikana ukuntu atanga uruhushya ku bantu batowe ata amategeko namwe yisunze ngo nibagirishe inama. Icyo kintu ntigishobotse na gatoya, ni cya gituma umuyobozi abandanya kwitwaza. Abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled basaba bashimitse uburongoye ubushikiranganji bakukira kuva mu gacerere kadasanzwe arimwo kugira atorera inyishu iyo ngorane. Abakozi b'ibitaro wa Khaled batakamba cyane saba umushikiranganji ibitaro wa Khaled bisanzwe bitwarwamo atwara kaminuza n'ubushakashatsi, twaramwandikiye ntituraronka inyishu, bamusaba ko va mu gacerere akaza agaheza akumviriza abakozi hama agatanga intumbero akabanguranya abantu bashamiranye mu wa Khaled, bamwe bahagarariwe n'umuyobozi abandi nabo bahagarariwe n'amategeko. Kuri ibyo twagerageje kurondera François Habyarimana umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kugira twumve icyo bivuga ko, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Mu gisata c'impunzi naho ishirahamwe rije
rijejwe impunzi ku isi HCR risaba leta ya Tanzania ko yokwirinda guhutagiza impunzi z'abarundi ngo zitahe iwabo mu gihe bumva ko umutekano wabo ukibangamiwe. Ubuserukira iryo shirahamwe muri komine Kasulu mu ntara ya Kigoma asaba nyabuna leta ya Tanzania gukingira izo mpunzi no kubahiriza agateka kabo. Ni mu gihe umukuru w'igihugu ca Tanzania mu mwaka uheze yemeje ko impunzi z'abarundi zigira ibibazo iyo zihungutse ibituma zisubira guhunga. Eric Niyonzima mwidonido. Hari nyuma y'umutaga wa gatatu aho umuserukizi w'ishiramwe HCR muri komine Katsuru y'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania yari yagendeye kambi y'impunzi ya Nyarugusu. Uwo mutegetsi muri HCR yari yajanywe no kuganira ku bibazo bihanze impunzi muri iyo kambi. Pitamaro yasavye leta ya Tanzania kudatana impunzi mu gihugu zavuyemwo mu gihe zumva ko umutekano wazo kibangamiwe. Gutyo yasabiye leta kubahiriza agateka k'impunzi. Kila mtu ana haki ya kuweza. Umuntu wese afise uburenganzira bwo gusaba indaro hamwe ubuhungiro mu gihugu cose aba yahungiyemo. Ibyo nitwobitebako. Ntibikwiye na gato ko hari umuntu n'umwe yotahukanwa mu gihugu ciwe mu gihe abona ko umutekano wiwe ugeramiwe co kimwe n'umwidegembyo wiwe ugeramiwe. Ni ngombwa ko impunzi zose umutekano wazo ucungerwa aho zahungiye kandi n'agateka kazo kakubahirizwa haki yao pamoja na heshima yao. Umukuru w'igihugu Samia Suluhu ku radio y'ishiramwe mpuzamakungu ONU igihe yari yitavye inama muri giya 76 y'ibihugu birukiye muri uwo muryango mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021 yari yaremeje kubwiwe ko akiri ingorane mu Burundi zitoroheza abahunguka. Samia Suluhu yaremeje ko impunzi z'abarundi zihura n'ibibazo bitari bike iyo zitahutse ibituma zisubira guhunga. Umwaka uheze twaraganiriye na hase turaheza dushinga ko tugiye gutangura isekeza ryo gutahukana impunzi. Ibyo twavuye tubishira mu ngiro turatangura gutahukana impunzi z'abarundi. Turashimira cyane Perezida Ndayishimiye ko yagarukanye amahoro. Ibyo ni navyo byadutumye dutangura umugambi wacu. None ikiba n'igiki iyo bashitse i Burundi? Bashitse baraheza bagasanga ataho bari burime, ataho bafise bakika umusaya, ndetse batagira n'abari bubahe indaro. Ntibanakirwa neza. Hari ababazwa iyo bari bahungiye ikibatumye bagaruka. Ibyo byose biratuma bahitamwo kurondera inzira ibagarukana iwacu kurudi kwao, lakini bila kufanya hivyo wanarudi. Nubwo biruko mwikambi y'impunzi ya Nduta kuva kuri uwa gatanu gushika no munsi imodoka iriko ivyuma bishikana amajwi kure iguma itanga amatangazo. Ayo nayamenyesha impunzi ko kuva kuwa mbere w'indwi dutangura hagiye kubazwa bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi kubijanye no guhunguka. Mwomenya ko Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo vy'impunzi muri Tanzania yabwiye impunzi ko zifise ikiringo kitarenze umwaka uhereye ku itariki ya 7 ruheshi, aho yamenyesheje ko uzoba atarataha muri ico kiringo azoheza kibonerako. Eric Niyonzima. Inyuma y'akaruhuko gato duhereza aya makuru ku kiganiro kw'isoko. Ikiganiro kw'isoko cuno musi gishimikira kubijanye n'ubushakashatsi hamwe n'ingurane ihabwa abanyeshure muri kaminuza. Kw'isoko mugishikirizwa na Josine Kazi. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu ndwi iheze twarabashikirije ivyavugiwe mu nama rukokoma y'indero harimwo ibijanye n'ikena ry'ibikoresho mu mashure hamwe n'ingene abigisha baba batize ubuhinga bwo kwigisha. Twe dufise umutumire akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi. Mu gice ca kabiri c'ikiganiro kw'isoko kijanye n'ivyavugiwe mu nama rukokoma y'indero co kuri wa 2025 ruheshi umwaka wa 2022 turi kumwe na mwigisha Liberand Bashira kandi nyene kuri mikro muri kumwe na Josine Kaze. Tubahaye ikaze. Mu nama rukokoma y'indero yabaye hagati muri uku kwezi kwa gatandatu, bamwe mu bayitavye basavye ko ingurane ihabwa abanyeshure bo muri kaminuza bita Prébourse mu Gifaransa yokongerezwa. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA yarabajije mwigisha Liberand Bashira kandi uko abibona. Abana benshi biga muri kaminuza
abana abavyeyi babo ari aho nikora ni ukuvuga yuko bakeneye imfashanyo ya leta. Icya kabiri leta ishizeho ideni yari ikwiye nayo kugira iti jewe ndiyemeje umwana wese azoheza kaminuza nzomuha akazi kugira ashobore kuriha iryo deni. Uno munsi abahejeje kaminuza mu myaka iheze benshi batwara amataxi vero, taxi moto, benshi bakora mu maresitora, abagize imana bakakaronka, abandi baricaye. Murumva neza rero yuko ushiraho iryo deni batazoshobora kuriha umuzigo bazokwikorera ubuzima bwabo bwose ni ibintu bibabaje. Aricyo gituma jewe ku bwanje ako gafashanyo kogumaho kakongerezwa kandi ntikabigeze muti kubera iki barya abashikiranganji bari muri iyo nama abashinga amateka abashinguza amateka abari mu kaminuza bose bari hati n'abakozi ba leta b'abarundi bose iyo hataba imfashanyo ya leta ntibaba bari ico bari uno munsi. Aho baciye barahazi, aho baguye barahazi, arico gituma bategerezwa kumva yuko umwana wa Nyarucari nawe nyene afise uburenganzira bwo kwiga akaminuza nuko baminuje. Nico gituma rero twese twaza kuvyumva kugira dukorera umuzigo kazoza ku Burundi kejo n'amadeni ajanye no vyerekeye inyigisho kaminuza. Rero ibintu bitumvikana kuko muri iyo nama kuko mabuze bati reka dushiramo amahera hamwe tukatmishahara abakozi bose ba leta n'abakora mu masosiyete ya leta baterere kugira dushireho amahera yofasha kunagura igisata c'indero. Ku bwanje ayo mahera atanzwe icambere yofasha no ku abo bana bakiga neza atanzara mu nda bafite ibikoresho bikwiye. Murumva neza rero yuko gufata abavyeyi bagatanga amahera hanyuma tugaca bakorera umuzigo ugwaruka kazoza kejo ibintu bitajanye. Ibijanye n'ikigega c'ubushakashatsi abari mu nama basavye ko gishigwaho coco akivuga ko iki icambere c'ubushakashatsi ivyo ni inkingi yuko kanovera kagaruka mu nyigisho no kongera ko twari inkingi y'iterambere. Nta gihugu na kimwe kw'isi cateye imbere ubushakashatsi budafashije novuga Ubushinwa, Taiwan n'ibindi byose ibihugu byose bikomeye. Aricyo bituma rero leta y'u Burundi itegezwa guca imbere ubushakashatsi. Mbere bicanye kaminuza itagira ubushakashatsi iyo kaminuza ni bari kaminuza y'igice. Vyerekeye rero uburyo nuko hari uruhara rwa leta yoha uburyo amakaminuza kaminuza y'u Burundi cyane cyane kugira ubushakashatsi bukogwe, ariko hari izindi nyishu zofasha kuronka uburyo bw'ubushakashatsi. Hariho nka za Union Européenne, nka Agence Université de la Francophonie, la coopération belge, amakooperasiyo menshi Ubudagi, ibihugu byose bikomeye biratanga ubu buryo bati amakaminuza yo muri Afrika na zane project zifinance ku vyerekeye ubushakashatsi. Mu Gifaransa bavuga ati tout fait l'ombre. Mu gihe nka Université y'u Burundi yose nk'ifate nk'ibihumbi 500 vy'amayero murumva ko atari amahera makeyi ashobora gufasha kuronka ibikoresho byo muri laboratoire canke ubuhinga bwa none ari bya informatique n'ibindi. Igikenewe rero nuko muri ubushakashatsi bw'indero boshiraho igisata cellule canke service yogira veille des affaires à projet, no kuvuga yegeranya abo bose baba bafite amahera bagomba gufinansa amaprojet de recherche. Na kaminuza y'u Burundi nyine ikagira ico gisata kuko hariho direction ijejwe y'ubushakashatsi nayo nyine ikagira veille des affaires à projet. Hanyuma bagashiraho umugwi wanonosoye ivyo kwandika amaprojet muri ministère kuko hariho des projets zikorwa na leta. Nous avons partenaires abari abushikiranganji bw'indero canke izindi. Hariho des projets abapartenaire abari amakaminuza. Amaprojet abaye menshi imigambi donc imigambi baye myinshi mu mafakulte murumva
amahera arinjira atari makeya ikindi cyokorwa ni uko munze mu bisata by'inyigisho muri kaminuza hariho ivyo bita centre de recherche ibigo bigira ubwo bushakashatsi ibigo bijejwe ubushakashatsi ivyo bigo biraronka imigambi amaproje hanyuma nta mahera yinjira mu kigega ca kaminuza abarimu bakora yose aronka abakonsulta abo bari muri kaminuza ariko bakoresheje uburyo bwa kaminuza ni ukuvuga amatara amazi n'ibindi nico gituma hakwiye kurindwa amategeko n'ivyo kuba bakoze bakaronka agashara kajanye n'ivyo bakoze ariko hakaba igice cinjira muri kaminuza kubera ivyo bakoresheje vya kaminuza ayo mahera agaca asubira kuja gufasha abandi ari kuja ari kurungika abashakashatsi mu nama rukoma zibera hirya no hino ayo mahera yofasha nshaka kuvuga yuko hariho uburyo bwinshi butuma ubushakashatsi butera imbere bukaronka n'uburyo ariko bivuye muri iyo migambi mashirahamwe hamwe afasha agatanga amahera kubyerekeye ubushakashatsi. Ikiganiro cyose twagiranye na mwigisha Ibehani Bashira kandi muzogikurikira ku masanamu mu ndwiza ku mbuga za YouTube na Facebook za RPA Inzamba na Renaissance. Turashimiye mwese mwaduteza abiri ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 2025 ruheshe mwaka wa 2022 kigarukiye aha mwari kumwe na Josine Kaze naho ku wa gatandatu. Cari kiganiro ku isoko. Ni kuri iryo jwi ryawe Josine Kaze duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ruheshe umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabike banuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi na gahwaye.